Ndakuramukije. Bamwe n'abandi baravuga yuko kwizera kurema. None koko ni mu buhe buryo iryo jambo rikora? Ni gute iryo jambo rishobora kuja mu ngiro? Iyo wizeye ikintu, ubwenge bwawe ubwo nyene buca buja ku kazi kwerekana ni gute ico kintu cokunda. Cyo kimwe niyo wizeye ko ikintu kanaka kidashoboka, ubwenge bwawe buja ku kazi kwerekana koko ico kintu ni gute kidashoboka. Ibyo bisigura yuko iyo wizeye ikintu, ubwenge bwawe buca butangura kugira saha cyane utange kwizera ico kintu yuko cyoshoboka kubera impamvu iyi n'iyi. Cyangwa uvuze ati iki kintu gishoboka, ubwenge bwawe buca kwereka ati ego nibyo ntibushoboka kubera impamvu iyi n'iyi. Ibyo bintu bikora mu mice yose y'ubuzima bwa misi yose, haba muri politike, mu gucuruza canke mu buzima bwa misi yose. Akarorero muri politike, umunyapolitike umwe ashobora kuza avuga yuko amadeni igihugu kanaka gifise ashobora kuba yaheze mu kigo c'imyaka 5. Uwo munyapolitike ubwenge bwiwe buca bumwereka impamvu ati dukoze uku na kuriya mu myaka 5 amadeni dufise twaba twayamaze. Ariko ubwo nyine hakaza undi munyapolitike yemerekana yuko ivyo bintu uwo avuga bidakunda kubera impamvu imwe canke iyindi. Muri business, umwe ashobora kwerekana yuko business ishoboka, umuntu ashobora gukora akadandaza agahera kuri umutahe mutoya akaduga agasha yahatera imbere, ariko uwundi akerekana ati ico kintu gikunda kubera impamvu iyi n'iyi, raba amakori, raba ibi na biriya, akerekana ibintu byinshi byerekana koko ico kintu yizeye kidakunda. Ne mu buzima bwa misi yose niko bimeze. Iyo wizeye ko ushobora gushika ku kintu kanaka, iyo wizeye ko ushobora gutera imbere, hama kwize ico kintu wifuza ukagishyira imbere mu migambi yawe, ubwenge bwawe nta nkeka buteza kwereka uko bigenza kugira ngo ushike ku ico kintu. Ubwenge ubu buhaye igikorwa cyo gutangura kwibaza no kwiyumvira ni gute twogenza, ni gute nokora kugira ngo ico kintu nifuza cyo nizeye nishikeko. Umuntu canke ibintu bitandukanywa n'ibintu bibiri gusa, kwizera canke utizera. No kuvuga iyo wizeye ikintu, ubwenge bwawe ubu buhaye igikorwa cyo kwerekana uko ico kintu cyoshoboka. Iyo utakizeye naho ubwenge bwawe bubaye gusinzira bukerekana ko ati ntigishoboka koko kubera impamvu iyi canke iriya. Uyu munsi muri iyo video ngiye kubwira inkuru iza gutangaza y'ukuntu umuntu yakoze ibintu atari yiteze gukora kubera gusa yizeye. Amazina yanjye ni Bisumatore Gerard, ndi muri mushasha kuri no chaîne. Ndagutumiye cyane kwisabone kugira ngo muronke amavideo yanjye bisi yo ndashizeko. Icyo ukeneye gusa gukora kugumana nanje kuva ku ntago gushaka kumenya ino video. Ubaye ikaze. Hari umuntu umwe yakora muri entreprise kanaka. Yari umuntu asanzwe umukozi wo hasi, ariko ariga araraba asanga amahera hembwa canke agashahara ronka aravye umuryango n'ibyo yifuza gushikako ni gake cyane. Yipfuza yuko yohindura akazi akaduga position canke akaronka akandi kazi keza canke agashara kisununuye. Ariko avyize ko neza asanga kugira ngo aronke ico kintu yifuza canke ashike kuco yifuza gushikako bimusaba gusubira amashuri, bimusaba kubanza kongereza ubumenyi kugira ngo aronke ibyo yifuza gushikako. Ariko rero aravye haruhande yiwe afise umuryango, afise abana, akeneye kuriha amazu, umuryango uramuraba kugira ngo ubeho ku munsi ku munsi, afise n'abana akeneye ko arihira amashuri. Asanga ibyo bintu ntibishoboka, biragoye cyane. Aca arihebura, aratakaza imyizero, abona yuko ibyo yifuza gushikako bidakunda kubera deja afise umuryango, afise n'ibindi bintu bimuraba. Aca arihebura. Ariko araho aba ubuzima burabandanya, ariko umutima wiwe ukomeza kumwereka yuko akenera guhindura ubuzima uko byagenda kose. Niko kuca yitura umuntu w'umuhinga kugira ngo amugire inama. Aramwiganira uko ubuzima bwiwe bwifashe, ko umuhinga aramubwira ati ndabyo kumbwiye uko ibintu byifashe nibyo koko ukeneye guhindura akazi. Ariko kandi ikindi kintu kugira ngo uhindura akazi, kugira ngo ushike kuco wifuza gushikako ukenera gusubira ku ishuri. Uwundi aramubwira ati ico kintu nico shobokanya kubaho kubera impamvu izi nizi. Mfise umuryango, mfise amazu ndiha, abana baje ku mashuri byose birabajewe. Nta kuntu nosubira ku ishuri mu gihe ibyo byose birabajewe. Wa muhinga aramubwira ati icyo ukeneye gusa ni ukwizera yuko ukeneye gusubira ku ishuri, ni ukwizera yuko ukeneye guhindura ubuzima bwawe. Ibisigaye ubwenge buzomenya ukuntu uzobigenza, hazoboneka inzira z'ukuntu ushobora kubigenza kugira ngo ubishikeko. Wanashima acamubwira ati kuva ino saha icyo nkeneye gukora, fata icyo cyumviro ugishyira imbere y'ibyumviro byose. Ubwo ati nkeneye kuja ku ishuri uko byagenda kose, nkeneye guhindura ubuzima. Hanyuma ndaguha indwi zibiri, genda wiyumvire inzira uzokoresha kugira ngo ubishikeko, hama uzogaruka umbwire inyishu waronse. Wa muntu ajya muhira ariyumvira, asanga biragoye cyane, ariko akomeza kwiyumvira uko byagenda kose nubwo bigoye. Ndakeneye kubandanya amashuri, ndakeneye guhindura ubuzima shike ku yindi nivo. Icambere acamaza kwibaza ishuri yomaza kwigako. Aravye ishure yo kwigako, araraba amasaha bigako, arabona yuko bishoboka ko yiga amugoroba. Araraba ibikorwa akora, arabona yuko bishoboka ko ashobora gusaba umukoresha wiwe ko akazi bishobora gukunda ko akora mu masaha yo mu gicamunsi ava midi.
Gutyo rero hacasigara ikibazo yamaze kuronka aho yiga, yaronse n'ukuntu yo kwiga ntivyonona akazi kiwe, ariko araraba gutunga umuryango n'ukuriha amashuri asanga biracagoye. Hacasigara igikorwa c'ukuntu yorondera ukuntu aronka ukuntu ariha amashuri yiwe, gutyo acatangwa kurondera ukuntu yofata ingurane kugira ngo yige hamaze yiriwe, naho nyine asanga ni ikintu kigoye. Aca aradodora ahantu henshi hatandukanye, arateba araronka abantu bashaka kumurihira amashuri yiwe yose, imyaka yashaka kwiga bamurihire n'ibikoresho byose byo kw'ishuri. Gutyo asanga ca kibazo yabona yuko kigoye, ca kibazo yabona yuko kidakunda, kubera gusa yashizemo kwizera, inzira irabonetse kirakunze. Inyuma y'iminsi acasubira kubwira wa muhinga amubwira yuko ca kintu cakunze, vyakunze ubu narose abantu bashaka kundihira amashuri kandi n'akazi nakabandanya, ni ukuvuga ubu nzobandanya kwiga kandi umuryango wanje uzobandanya kubaho. Gutyo uwo muntu acaratahura yuko iyo wizeye ikintu nta nkeka ubwenge bwawe buca burondera inzira z'ukuntu ubwo bigenza ico kintu kagishikako. Ico ukeneye gusa mu bintu byose wifuza, mu bintu byose wifuza gushikako, wewe shira ukwizera imbere ugati iki kintu gikeneye, nta yindi nzira nkeneye gucamo, nkeneye kugishikako uko byagenda kose. Ukivyumvira ivyo, ubwenge bwawe uzobuha akazi ko gutangura igikorwa cyo kwiyumvira inzira wocamo kugira ngo ico kintu gishikeko. Abahinga baremeza yuko where is a will there is a way. Ahari ukushaka haba hari inzira. Ni ukuvuga ikintu cyose ugishitemo gushaka, inzira iribonekeza yonyene, ugatangara ubuhinga bwakozwe. Ndagushimiye cyane kuba wabanye nanje kuva ku ntango gushika muri video. Ndize no video yabuze ico ikwigisha. Nongera nkusaba kugira partage kugira ngo ishikire abandi.